mu manza cyane naragiye muri mariage. Iyo mariage yari umuntu nyene arongowe akuze. Rero uja kwibonera kuri DJ. Indirimbo yari karavuza cyane, indirimbo urubanza rwose. Oh zijwi ryawe mukobwa w'Isiyoni. Urabyibutse ganuzewe? Urubanza ruraryoha naho aravuga ati shaje mfise iyo navuye kabisa kuti ndahaguruka gumaherekana. Oh zijwi ryawe ni jewe sha, ni jewe mukobwa w'Isiyoni, ni jewe sha nazo navuye. Bacatamura kumutwenga nkuko ariko muriko muratwenga. Hanyuma rero abandi nabo bamutwenze batararongorwa nawe acafata ijambo ibitari bwaboneke mu rubanza rwa mariage aho umugore avuga ijambo umugabo yicaye biboneka neza yuko azogira iki azomuhondera mu rugo. Yari yaje yatesheje nawe arababwira ati nabane Mungu ni Mungu tu atabakiri Mungu tu. Haleluya. Bwira mugenzi watahani kurira bamba. Hari abantu benshi batari bahatse. Akakwigirisha. Uheruka muri 2000 mariage yabereye bari warahibagiye. Ariko rero tiko turavuga urumanza ndakunda urubanza rwa dote. Urubanza rwa dote murazi ko umukobwa bamuzana aheze umwanya amajambo ariko barabesha cyane y'abantu abantu ngo mudusanze mu ntara ya Cankuzo kumbe nabo bari kuri Kidaxe mu Kinanira umukobwa akaza. Rero umukobwa amaze kuza sinzi ibintu aho babikuye barazi yuko umaze kuza hari ifoto bateza gufotora n'umugabo bakazoja ukadona hehe kuri mariage. Rero umukobwa arashitse rero kubera ziyo foto kwigira ifatwe urubanza rwose yarameze gutya. Utinda umuntu muri protocol aza amuca inyuma mutubabariye madamu nukuri ifoto yafashwe kandi yatotse gabanya rero ugire kuri 30 degree. Amashi menshi akubanira umwana wewe umwana kumusanga umuhungu wa Etienne jewe Abanyafrika muze muri Europe abapapa bose papa umwana ajeje mbo akwije 18 ans acabwira papa na mama merci beaucoup mes parents je vous aime et je pars akacagenda kwipangira sivyo none ngahanye 18 ans muhira 20 ans muhira 35 ku Kigingi muhira ukacutangura kubona ibintu ngene bikomeye ukajaho ati papa mama mwarakoze cyane nukuri nashona baburanye ariko mbona umenga imyaka iragiye ngiye kwipangira. Ivyo rero bikuvuze ryari ubivuze papa wawe agiye muri retraite. Aka kanya rero ndagiye muri retraite urabonye yuko rasi itagikwira. Ugira umara maze jewe umugabo wanwe